Gupirata vyimukiye mu binyobwa. Ikinyobwa gikunzwe cane Fangasi kirageramiwe n'abagizi ba nabi, aho hari abagizi ba nabi bakora ibinyobwa bidaciye mu mategeko maze bakavyitirira izina Fangasi. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho muherereye. Kuri mikro za Isomo TV muri kumwe na Moyimpundu Doriane. Haraheze indwi zirenga gato zibiri abajejwe intwaro n'umutekano muri komine ya Ntahangwa bafatikanije nabo mu kigo kijejwe ubuziranenge BBN bakoze isuzuma ry'ibinyobwa bihingurwa bikongera bikadandazwa. Muri iryo suzumwa vyaragaragaye ko hari ibinyobwa bikozwe hatisunzwe ubuhinga bugezweho. Ikibabaje nuko babisesa bavyita izina rya Fangasi nkuko tubisanga mw'ijambo ryashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ubudandaji mw'ishirahamwe Ashibu and Rice Burundi risanzwe rihingura ico kinyobwa imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru. Habonimana Damour arasigura ibintu bine bikuru vyabaye ico gihe. Ku vyabereye mu Maramvya ndetse no mu Buterere. Nk'uko sosiyete Ashibu and Rice Burundi ariryo ryatanguye gukora ibinyobwa muri tangawizi, nka sosiyete twemeza ko iyo ibinyobwa bidakozwe neza bihinduka uburozi ku magara y'abantu. Turashigikiye cyane ko uwo wese yihaye guhingura ibinyobwa agomba gukurikiza amategeko aranga uwo mwuga. Bimunaniye naho inzego z'igihugu zigafata ingingo zibereye zo gukingira amagara y'abene gihugu. Kuri izi ngingo umuyobozi Habonimana Damour aranegura hano ko bene ayo mahinguriro akora hatisunzwe amategeko atigera yemanga amazina y'ibinyobwa bahingura, ariko bakiyitirira amazina y'ibinyobwa vyamaze kumenyekana nka Fangasi. Ibi bikagira ingaruka iyo inzego z'igihugu zisheshe bene ibi bintu ucumenga hasheshwe vya binyobwa biba amazina, mbere bigakoresha n'amakosa ibimenyesha makuru iyo batanga inkuru kuko hari aho haba kwitiranya amazina y'ivyakozwe. Abo babikora nta kindi baba bagamije atari ukuresha abihereza ibinyobwa vyacu bakoresheje amazina yacu. Kuri bo ni tura tugabure wanse bimeneke. Umuyobozi Habonimana Damour aravuga ko ibinyobwa vyasheshwe mu Buterere no mu Maramvya vyari biteye isoni cyane maze agatangaza ku mugaragaro ko atari Fangasi. Nk'uko yavyerekanye, Fangasi ni izina twatoye ni rya sosiyete Ashibu. Iri zina ryaranakingiwe nk'izina ry'akame riranga ikimenyetso c'ubudandaji ca sosiyete Ashibu, ntabwo ari izina rusangi no generique. Ati ikinyobwa cyose muzobona kitakorewe muri Ashibu naho coba kigomba gusa n'ivyo duhingura ntibigihindura Fangasi. Fangasi risobanura gusa ibinyobwa vyahinguriwe muri Ashibu and Rice Burundi. Vyoba bisosa, ibirimwo tangawizi, amazi canke ibindi vyose turarekuriwe kuvyita Fangasi nk'izina ry'ubuhizi, nka kurya ekipe y'umupira w'amaguru y'u Burundi yitwa Intamba mu Rugamba. Sosiyete Ashibu isaba iki? Abajejwe intwaro ndetse na BBN, umuyobozi Habonimana Damour arabasaba gukomeza iyo ngendo yo gukurikirana abahingura ibinyobwa bitemewe n'amategeko, kuko kiretse ko bishobora kwica amagara y'abantu, usanga bene abo bantu batariha n'amakori, bigatuma ibidandazwa vyabo biba bizimbutse cane maze bikatugora guhangana nabo kw'isoko. Habonimana Damour arasaba ko ata muntu yosubira kwiyitirira izina Fangasi, haba muri marketing y'ivyo adandaza, haba mu guhendahenda abaguzi, kuko kuva inyuma y'ino tangazo bagiye kwitwarira umuntu wese azokoresha izina Fangasi ata amasezerano bafitaniye. Murakoze.